wanna be with you my dear, forever me and you my dear. Niwe nakunze mu barenga ibihumbi, nibyukuri jewe sinoja handi. I wanna be with you my dear, forever me and you my dear. Niwe nakunze mu barenga ibihumbi, nibyukuri jewe sinoja handi. I wanna marry you, oh baby, marry me. I wanna marry you, please marry me. Bom, byumvikana neza cyane rwose afite impano. Speed boy. Yes. Ni ryari wamenye ko ufite impano yo kuririmba? Ndayimaranye iminsi menye ko ufite impano yo kuririmba kuko naragiye no muri studio nakora indirimbo nsanzwe ndazifise. Usanzwe ufite indirimbo? Yes. Amahoro y'Imana bane namwe mwese muriko muradukurikirana kuri Rinox TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye kuba ari mu gihugu cacu Burundi, abari hakurya y'amazi canke mu bihugu bya kure mwese mahoro cane gose. Ndabahaye ikaze mu kiganiro nabateguriye uyu munsi nka Rinox TV. Ni Marie Grace Izere nkuko musanzwe mubizi. Ubwira kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro twabateguriye. Ikiganiro ni My Journey. Ikiganiro ciza cyane tubashikiriza nka Rinox TV, aho tuza kuganira n'abanyempano canke abantu bafise ingabire kanaka, turamenya mbega nibihe bihe vyiza canke nibihe vyiza bariko bahura navyo, nizihe ntambamye bagira mu ngabire zabo canke mu byo basanzwe bakora. Ivyo byose kugira ngo uze kubibona canke uze kugenda ubimenye bisaba ko ugumana natwe. Mu kugira ngo rero tubandanye ibintu biri imbere, nibutsa abantu bariko baradukurikirana bataragira subscribe, please make sure yuko mwagize subscribe, like, share na commentaire zanyu kuko byose tuba tubikeneye tare gose. Nkuko muriko murabibona tukaba turi mu mirango 2 exactement kwibarabara ya 15 tugiye muri Spirit Beauty Salon, niho tuza kuba turi nka Rinox TV. Rero mugire ibihe byiza aho muri mwese, mushishikare no kudukurikirana kugira ngo mugende muhabwa ibintu bimeze neza cyane gose. Stay with us. Ni sawa meze neza kumengo ntakabaye tumeze gute Ari humwe kabisa bakira bari babuze sana. Muri makona musi ndakubereye umugisha n'ivyo ntawe gushika. Uwo muke wawe rutangiye gushika kabisa. Nzagushushira mu miyaga rero. Ndarabangerageze nta kibazo. Aciye byemera kubera uri kurabona kamera. Oya siyo mpamvu kweli. David dusanzwe umuntu ufite sanzwe n'umuntu ameze fresh nyine ndagerageza nkorohereza abantu. Zakweli. Ndashaka karutushe kwero ariko ko natinze narafunga ibitambara kuko sinari gutuma abantu. Ufise dread ku mutwe? Ego. Okay, karibu cyane kweli. Naje niko kazi nkora ndanabikora neza cyane. Neza cyane. Ngiye ko nitwikira tutaranabikora turabe ko ari ibyo. Ndabona bisaba ko umuntu kwanza yiyemera. Bisaba gukora ikintu bisaba kwanza no kwiyemera. Yes. Gwero umuntu sanze ifite aga confidence. Ndiyemera ko akazi nkora ndakazi. Nagakega mu ariko wabwira. Aya kiasi kirenga abantu baba professionnel nta makiya tubwira. Ukora muri salon de beauté kuzafise keke. Keya ni nkeya kuko ibaye nyinshi usanga nyene bibaye ibintu birebire gusa bisaba yenda gakeya gusa nyene. Yes. Ya, ara natiye nari ndamusindanya keya kumbe mone. Aya kweli. Murashara tugire. Ariko karibu cyane kweli karibu tubagirire rero. Murakoze cyane bose reka turabe tuno twaje kuno twatwifasha. Okay, karibu kweli. Mwicara ngaho gatebe akakunga kari hagati. Kuko aka VIP nyene ucubona ukuntu gasa neza. Hano habaho na VIP. Yes. Mwicara muri VIP. Mwicara muri VIP kweli. Barampaye agahit. Yes.
wafunze igitambara rero imishatsi yanjye yari imeze nabi sinari guca mu bantu baseka abantu bakubona ibaze imbere ya kamera abantu bose bariko barabona ko umutwe wanje wataye ntuze ari ngaho usanga atari uko rusa nabi sana oya si byatari nyine gusa urabona ko byari biri bizarre sinari kugenda mu bantu byashaje kabisa ngo byari byashaje abakunzi bari Nox uranyumvira uyu muntu wari waratevye kuza nari naratevye kuza yego kweri usanga nyine hari utundi tuntu tuba twatumye umuntu ataza yiruka abakunzi ba Nox TV ikaze kandi mu kiganiro twabateguriye nk'uko nabibabwiye ni My Journey aho dusangira umunsi n'abantu bagiye batandukanye bafite impano zitandukanye kugira ngo tubone ibintu bigiye bitandukanye nuko n'impano zisanzwe zitandukanye nkuko muriko murabibona turi muri salon nkuko nari nabibabwiye turaza kuganiriza uyu muntu uyu mujene atubwire ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bijanye n'impano yiwe canke ingabire yiwe araza kutwidondora araza kutubwira impamvu yahisemo gukora bino bintu araza kutubwira ibihe byiza canke intambamyi yoba yarahuye nazo muri kariyeri yiwe ndetse ni ibintu byinshi cyane tuza kugenda tuganira bigiye bitandukanye amahoro cyane rwose amahoro cyane umeze neza ibyo byinshi kabisa ndashima urashobora kwidondora bari bariko baradukurikirana ku mazina yanjye y'ikirundi nitwa nta mazina nahawe n'ababyeyi nitwa Nihagaza Olivier ariko kubera kugira ngo ntubuguruguru ushika hari akandi kazina nitazi nitwa Speed Boy abajama benshi n'iryo zina ryanje bazi gusa nk'abakiriya baranze ku izina rya Olivier yes ni ukuvuga ngo gukoresha yiza kumakira muri aya bintu koresha Speed Boy Speed Boy nayo nzi nyine nkunda akantu kaka koresha Speed Boy kubera naryo zina nkunda cyane nijye wumva nyine rigoha kumva nyine uri Olivier yego kabisa okay nazo koresha Speed Boy turashaka kumenya mbega Speed Boy mu majambo make canke agerageje kutubwira mu minota mike ni muntu ki ya Speed Boy ni mujene mu Burundi asanzwe avuka mu ntara nziza y'Amakamba yego okay asanzwe avuka mu ntara y'Amakamba nkuko turiko turamubona uyu munsi ni umuntu tubona asanzwe akorera mu ngabire yo kuba yokora ibintu byo mu mutwe cyane kuba yokora abantu mu mutwe ibintu byo muri salo mbega byagenze gute Olivier agire kino gitekerezo cyane kino cimbiro cyo kuba yakora bino bintu mujambo make ukuntu byageze nk'abyo muri salo robote ni ibintu bigoye gutahura nanje kuko d'abord je nari umunyeshuri narize mente ndayiheza gusa ibyakunze ko mbana na university kubera imvo zimwe ibintu nabyo nigera niyumvira mu buzima bwanjye n'umunsi n'umwe sinagi uko ndibaye n'ahantu navuka sinagize chance yo gushika mu gisagara ngo mbone ukuntu babikora nayibona ku mateleviziyo ariko igihe kimwe niho nafatse urugendo ngiye Tanzania bisanzwe nyene kuvuga ati umuntu agiye kurondera ubuzima ndakora ibindi bintu bisanzwe ariko nto naciye isanga y'umugenzi aravuga ati aho bazukora ni keza ariko wumva ni kakazi gahera gaheze uko usanga biragoye akavuga ati ngo wiga umwuga icyo gihe n'uvume ngo biragoye mugavuga ati ntacyo reka nje kwiga ndabikunda bishobora ndagenda ngitangura naragomvye no kubiheba ati je kweri ndiko ndigana amafaranga ndiko ndaronka navuye mpira nje kurondera amahera mugavuga ati ntacyo reka mbandanye uko rero naza ndabandanye buke niko ndagiye nguma navyumvamo casanga biranyoroheye mu misi mike nari navyize fatiye ku bandi bagenzi bari kwaza turaganira casanga namaze kubikunda none ubushika n'ikigihe n'ivyo nkora ego tugerageje kumva turumva ko ushobora kuba waragize urugendo rurerure canke warahuye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ndumva nshaka kumenya mbega ni ikihe kintu Speed Boy yoba yarize nk'icigwa muri uru rugendo rwiwe rwo kuba akora bino bintu mu byo nize ku bijyanye n'aka kazi nkora uyu munsi yego narize kugira umwete cyane ndiga nyene no kwicisha bugufi swatse mu kwakira abakiriya canke niyo mba ndi ku kazi yego mbega hano muri iyi salo yanyu ni iyahe serivisi abantu bakunda cyane gusumba izindi zose serivisi bakunda cyane
abantu bakunda gufunga shinyo gose shinyo gose yes nka twebwe abakobwa nta bantu barakubwira ko bashobora kuba bakunda ko uwoza mu mutwe abakobwa barakunda no koga mu mutwe cyane bakunda no koga mu mutwe kwera ukavuga ati ngunyoze hariho nk'undi mudemu yoboza avuga ati pije kwera nawe umukobwa ashaka umunga wari wenyuza gusa nanjye sinzi impamvu ndabibona uko nyine reka kunyitanga reka kuvuga ngo nzi impamvu ubivuze kugira ngo ndabikubaza wari kumbaza ariko nanjye ndiko ndabibona kwera basi nta nuko birashika ukikeka iyo mpamvu ituma abakobwa bashaka ko abahungu ari baboza mu mutwe iyo ubwanjye ndayiyumviye gusa sindatora inyishu yari kuko mbona ngo nta bintu birebire nkunda ndiko ndaboza ibintu nyine biba bisanzwe nta dukoje ushira oya nta kamasaje kaja bisanzwe nyine bisanzwe ata bintu birebire ushobora gusanga utwo nyine bita ko ari utuntu dusanzwe ariko dutuma nawe bumva umengo wiyumva nk'abadasanzwe birashika kuri bo ariko je nanjye sishobora kubimenya mugabo nyene nanjye sanga nabikunze uko nyene nikakubwira ati ngo nyoze ukubona ko yabyishimiye ugagira umwete yes nikihe kintu kigukomeza muri aka kazi ukora buri munsi ikintu kigutera intege ikintu kintera intege ikintu kintera intege nuko ushobora gusanga ari nk'ikintu mba nifuza ugasanga iyo ntaje ku kazi sinakirose mugabo nje ku kazi ugasanga nakirose biratuma ngira intege nkavuga ati kumbure ninakora nzoronka n'ibindi bintu bisumba ngaha hano kuri iri barabara hashobora kuba hari nk'andi masalo do bote menshi cyane hariho abandi bantu bashobora kuba bakora nk'ibi bintu ukora mbega n'irihe tandukaniro cyane n'ikihe kintu ubona kigutandukanya n'abo bandi bantu bakora ibyo bintu ikintu kitandukanye n'abo bandi bantu nubwo aba ari benshi ndabona nuko kuba nakira abakiriya neza kandi nkanagerageza sindabazibe nyine kugira ngo dukore akazi neza yego tumenyereye nk'ubu nko muri salo banajye ndashobora kuza nk'ibi uri kurabakorera bikaryohera cyangwa ugasanga hari uwundi atabaye satisfait n'ibintu uri kurakora mbega ni gute witwara iyo bishitse ntiwumvikane n'umukiriya kuri serivisi uba wamuhaye akenshi iyo bishitse ugasanga umukiriya icyo namukoreye ntiyagikunze hari igihe agerageza agasanga ariko aravuga amajambo menshi ugasanga umenga ariko avuga nabi kuko gerageje kumwishyura nabasanga ariko ashaka tukavuga menshi ndabona ukanze ubwa mbere namaze nkahora nkaraba atuza amaze gutuza nkamwereka ndari kugenda so atari nk'ikintu atakunze nkamubwira impamvu dufate nk'akarorero nimba iyo ugasanga yaragiye nk'andi hantu bamusukiye nabi ugasanga ko kumufungira ibintu bikamera neza nk'uko ariko bidakunda acangereza kumusigura ati ngiye impamvu zagenze uko ni kubera ahantu ntibagusutse neza yego hari igihe umuntu amusuka nabi bigatuma adashaka gufunga ibyo ashaka hari igihe usanga nk'ahantu hari nko guca nk'ibisuko bibiri cyangwa bitatu ugasanga usanga umuntu yahasize igisuko kimwe rero muri icyo gihe uri kurafunga modeli ntabwo iboneka neza yego none nk'ubu unye iyo bishitse naho ugasanga uko kuntu uri kuramusigurira kuko urumva abantu hari igihe umuntu nawe ugerageza kumusigurira ugasanga nyine ni wa muntu atumva byoroshe aho rero muri icyo gihe bifata gute ubigenza gute kugira ashobore gutuza akenshi muri icyo gihe uruhande rwanjye ntibikunze kunshikira cyane kubera abakiriya banjye nka benshi turahuza nubwo atari nka bose n'abashavuye nabo ntabibe ibintu byatari usanga umusigura ikintu bashobora kucyumva yego mbega Speed Boy n'igiki ariko aradutegurira nk'inyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri iri imbere ku bijyanye n'ibi bintu turiko turabona ibijyanye na salo robot yego je nifuza ko mushika kure cyane banashima nkanagira n'ishuri nkigisha abandi ubundi bwaruka gukora kano kazi ko muri salo ko n'akazi keza n'akazi gakoze ntiburana gusa ntiwoza gucoresha umuntu kabisa wiwe muri salo ntizokunda aho ndazuza kunsigira benshi niyo mpamvu ntocoresha uca ubyumva yes hari abajene benshi bashobora kuba barize canke abandi bashobora kuba bariko bariga mu bariko baradukurikirana ariko akumva umengo ararindiriye akazi ka leta canke arindiriye kuzokwicara muri office mbega ni igiki ushobora kubwira abantu bariko baradukurikirana bashobora kuba bumva bafise umuhamagaro wo kuba bokora bino bintu vyawe uriko urakora icyo babwira urundi rwaruka usanga rwicaye uvuga ngo ko rurindiriye akazi ka leta kumaze ukarabona boro isi tugezemo aho igeze kuko uraba abadukurira abakuru b'ibihugu barahantu bakavuga ati akazi ka leta siko umuntu yorondera perezida akavuga ati nimwige gutunga inkwavu nimwige gukora iki mu gihe rero wiza chance yo kwiga umwuga uwo ari wo wose nubwo atuba uwo muri salo
ni byiza kwiga umwuga birafasha cyane. Speed Boy turiko turabona uyu munsi ashobora kuba atandukanye na Speed Boy wacagiye ariko aratubwira akiri imakamba. Mbega ni igihe kintu dusangiza ubona gisa nkaho cahindutse canke uyu munsi gishobora kuba kigukomeza caguteye intege kuba uri umunsi? Ikintu canteye intege d'abord ku bantu banzi cyane je narahindutse ukuntu bona yahindutse nuko mboneka biratandukanye cyane nuko nari meze igihe ntaratanga gukora kano kazi. Ibogari cyane sikirenga gusa yire ndabishima ko bimeze. Yes. Okay, hari abantu ushobora gusanga nkuko nabivuze ndiko ndasigurira abakunzi ba Rinox TV, hariho nk'umuntu ushobora gusanga ariko arakora bino bintu ariko ugasanga hambavu y'ibi bintu hariho ibindi bintu ashobora kuba akora cyangwa ashobora kuba afite izindi mpano. Hari umuntu ashobora kuba ariko aradukurikirana akiyumvira ati jewe mfise impano yo gutamba nta kindi kintu nashobora kubikora nokora ibyo nyene. Mbega hariho nk'indi mpano ufise ku ruhande apana y'ibi bintu ariko arakora? Yego je ndafise indi mpano. Apana y'ibi ndafise indi mpano, ndakunda kuririmba cyane. Yego ndakunda kuririmba cyane kabisa. Ubu rero je ndi kumwe n'umuririmbyi. Uri kumwe n'umuntu umuririmbyi asaza akora n'ibindi bintu no koresha tubivanga byose bari sawa. Yego. Yes. Basi tujimbira akantu gatoya twumva ukuntu bimeze. Kurimbira akantu gatoya. Hari ndi mu kazi ukumva byojana none. Ibireza kugira ngo bana making ishwega usanga uri kurambesha utazi no kuririmba. Erega wowe wagiye wacu usanga wasama. Sinshobora kubyibagira kandi umva navyo nyene biza kudufasha n'abakunzi bariko baradukurikirana bakabitahura neza. Yes. Okay. Turirimbe gatoya. Maze ndakureka. Nimbo turirimbire gato kugira bavyumve ukuntu uririmba. I wanna be with you my dear, forever me and you my dear. Niwe nakunze mu barenga ibihumbi, nivyo kuri jewe sinoja handi. I wanna be with you my dear, forever me and you my dear. Niwe nakunze mu barenga ibihumbi, nivyo kuri jewe sinoja handi. I wanna marry you, oh baby, marry me. I wanna marry you, please marry me. Byumvikana neza cyane rwose afite impano. Speed Boy, Yes. nigeri wamenya ko ufite impano yo kuririmba? Ndayimaranye iminsi menye ko ufise impano yo kuririmba kuko naragiye no muri studio ndakora indirimbo sanzwe ndazifise. Usanzwe ufite indirimbo? Yes. Indirimbo zingahe? Ubu ufise indirimbo zitatu. Ziwawe? Yego indirimbo ziwanje. Ubimanaginga gute bino bintu ko ari bibiri? Ndavuga kwitaho ibintu bya salon ukongera ugakora n'umuziki wawe. Rimwe na rimwe biragorana ariko gusa nk'imisi isanzwe kubera bishika ngasanga navuye ku kazi hakiri kare. Ndashaka kusha ndondera producer nkubaza ko afite umwanya hama nkaca ngenda tugakora mu gihe cyo mwijoro kugira ngo ku murango naho cinza kuza kuri sala. Yego. Ni zihe challenge wahura nazo muri ibi bintu ko ari bibiri mu kubitunganya byose? Rimwe na rimwe biragorana ariko challenge nkora nazo nuko bisa nk'ibifashanya kubera ndagerageza kubwira abantu ko ndirimba nk'abakiriya banje nkababwira ko ndirimba, bamwe bagapayitaja ibikorwa byanje ku mbuga n'ahandi, usanga byose bisa nk'ibigenda birafashanya. Yego. Ni ukuvuga we challenge ahanini cyane igaruka mu muziki niho ukunda kugira ikibazo cyane gusumba muri ibi bya salo. Yego. Ni uwahe ndavuga ni yahe vision ufise muri uyu muziki wawe? Wibona he canke ufuza kugera he nka Speed Boy? Je ndifuza kugera kure cyane. Ndifuza kugera kure cyane kuko ubwanje ndabona ko tara ihari. Ndifuza ko nzoririmba nkashika kure cyane gose. Mbega ugerageje kuraba muri izi mpano ufise uko ari zibiri ziriko zirigaragaza cyane, ni ikihe cerekezo wovuga bizosigira ugerageje kuraba izi mpano zibiri zawe ufise? Wumva ari ikihe cerekezo canke ari yahe trace bino bintu bizosiga ku bandi bantu bariko baragukurikirana canke ku bantu bazokurikirana ibintu ugenda urakora uyu munsi? Benshi bagerageje kubiraba ikintu cyo basigira, ubwa mbere na mbere no kumenya ko gukora umuziki ikintu gisaba kuba umuntu aba afise uburyo, kandi udakoze nta buryo ushobora kuronka. Rero biraba byiza ko ugiye ugakora
hama muri kwa dufaranga urose ukavuga ati swatereka ndaba amafaranga hamwe nakoresha iki ayandi nayo natware mu muziki kugira ngo tara yanje ntiyicare n'abandi rero hari benshi ushobora gusanga bakunda kuririmba mugasanga nta kazi bakora udakora akazi urumva ntiburirimba kubera kuririmba bisaba amafaranga bisaba kumaza gukora kugira ngo uburyo bwo gutwara muri studio. Muri make abantu bafite impano ntibicare uko nyene bagende bayikorere kugira ngo izogire ahantu bashikanye. Yego bisaba kumaza gukora kubera impano yonyene yewe gushitsa kuri mugabo ntibikunda kigaragara mu gihe atabuye ufise. Yego bega nigiki Speed Boy yoshikiriza canke yifuza gusaba canke kuvuga ku bantu bariko baradukurikirana kuri Linux? Ikintu cya mbere saba ego ndiko ndakora kano kazi ko muri salo kandi nakazi nkunda cyane ariko gusa ndakunda kuririmba kandi cyane gose. Ikintu cya mbere ndifuza support kandi nkifuza ko nimba hari umuntu abakunda umuntu afite tara agize avuga ati umwana ariko ndamufashe kugira ngo turabe ko bikunda nawe kaboneka ajibira birimbe mu bandi. Abakunzi ba Linux bariko baradukurikirana bumva ko bashobora gusapotinga Speed Boy, ntimuzuyane canke ntimugotwe mikoro wese muze mushigikira impano kugira ngo abandanye kugenda akora imirimo yiwe ya misi yose aduhe n'ibikorwa byiza bigiye bitandukanye. Imbere yuko turangiza arashobora kugira nko kutubwira channel z'uko zitwa kugira ngo abakunzi ba Linux muze kugenda mu mushireko ka kantu nkunda kubasaba dukomeze gushigikirana muri uyu muhamagaro wiwe. Imbuga sanzwe nkoresha amazina yanjye nkoresha ku mbuga ni Speed Boy Orjez, haba kuri YouTube, Spotify, TikTok, Facebook n'ahandi urashobora kumurikirana bakagira subscribe bakagira n'amafollowers. Okay, ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro ifoke ubanza kubwira nk'abantu bariko baradukurikirana bashobora kuba bafise impano zirengeye canke bumva ko impano yabo nta hantu yobashikana, kuko uyu munsi tugerageje kuraba tubona Speed Boy bisa nk'atandukanye na Speed Boy yamya tubwira kare. Nigiki wumva ushigikiriza abo bantu bariko baradukurikirana kugira ngo nabo bishobore kubatera nk'intege canke bashobore gukomeza ivyo barimo? Daboro tarazibi ziragoye kugera kubera umwanya usanga ubaye muke, ariko kandi ni byiza si byiza guheba ikintu wumva ukunda ugerageza gukomana kubera byankinga abirangira dufate nk'akarorero bo ndavye nk'igihe maze ndirimba nkabona umengo sinagera kure cyane iyo nguma nkora music gusa aya masaha usanga ndi muri abatipe bacoresha muga ko navuze ati ko nisanze mu inditara yo gukora muri salo reka ngume nkora kugira ngo nanje showe kuronka amafaranga make ashobora kuntunga kandi ashobora no gufasha kuzura ya inditara mbafise pembeni yakushanye no kuririmba. Reka Speed Boy tubashimire ku mwanya mwiza mwaduhaye wo gusangira namwe Juni mvuga umunsi canke ibihe vyiza. Wakoze cyane kudusangiza umunsi wawe nk'umuntu umwubahwa cyane gose twagiriwe amahirwe yo kuganira nawe. Murakoze cyane namwe mwakoze no kutugendera kandi karibu, kandi ni byiza ko muza muragenda mukaraba abantu bafise tara mukabaganiriza mukumva ivyiyumviro bafise. Hariho n'abandi bantu usanga bameze nkanje ndabatumira kugenda nabo mukabaganiriza. Hari umunsi ikiganiro cyane kizoshika kure bacu usanga hari undi muntu yabonetse akora ibintu bitangaje kuko iwacu usanga ararose support arageza ahantu atogetse kubade cyane kweri kandi murakoze gose. Murakoze cyane gose kuntwakoraje namwe tubabwira ati koraje cyane gose, ntimwihenze mu nzira mwafashe. Twizera neza ko abariko baradukurikirana canke abantu bazobona kino kiganiro ushobora kuba n'aba diaspora canke abari hano mu gihugu cacu c'u Burundi barashobora kuzobarondera canke bakazobitura kugira ngo bashobore kubafasha. Ndanashimira cyane abantu badukurikirana kuri Linux TV mudahengeshanya umunsi ku wundi kudusapotinga no kudukurikirana. Nukuri turabubaha cyane gose kandi twubaha cyane gose ubufasha bwanyu. Turabizi neza ko nta mwebwe nta twebwe. Please abantu bakora dukurikirana ntongera kubibutsa bataragira subscribe muze kwibuka mugire subscribe, share, commentaire zanyu na like, turabikunda cyane gose.
ni ikiganiro My Journey mwakoze cyane gusangira natwe kino kiganiro twizera neza ko hari ikintu wizemo canke bigize ibyo byagufashije ku bantu bariko baradukurikirana bafise impano zitandukanye ndababwira ngo kubaje cyane gose nta joro ridaca kandi nta n'imvura idahita uyu munsi canke ejo ushobora kuba ari amahirwe yawe bigakunda indoto zawe zikaba impamo mugire umunsi mwiza ndabakunda cyane gose ni Marie Classe Zere ciao